Aho mubona mu ntara ya Gitega, ariko nk'uko Ines ubwa mbere yari yatwiganiye bimwe mu bibazo afise uretse ingwara ko bibagora gufungura, natwe twavuze ati ntitwogenda uko nyene. Uhora wumva indya zikubangukira gufungura ari indya nyabaki? Zoroshe nk'iki n'iki n'iki, vuga izo ukunda cane. Ukunda gufungura iki, izikukuryohera canke izikubangukira? Ubugari. Ubugari nibwo kubangukira gufungura. Ukunda ubukozi? Ibiharage. Niho twaciye dufata inzira twerekereza mu kaguriro kugira ngo tumugurire agaceri n'uduharage ndetse n'uducungwe cangwe se n'utwamwa. Tumaze kuronka utwo dufungurwa twahise dufata urugendo rudushikana i Karusi iwabo na Ines.
no gutambuka ntibigikunda ntibikimworohera. Inesi ni umwana w'imyaka 11 atanguye kuza agendera ku nkoni. Birababaje cyane biteye ikigongwe. Akomeza kugira icizere yuko Imana ikorera mu bantu izofasha abantu ndetse bamufashe ashobore kuvuzwa akire. Ngiye ndashimira abantu bose mugihagira umutima wo kuyafasha kandi ndizeye Imana akiri kumwe namwe muzafasha kugira nanje ashobore gukira. Ndanyotewe gusubira ku ishuri kwiga nk'abandi bana. Ndizeye ko ninagera ko nzamara amashuri yanje. Akaba avuka mu muryango ukenye cyane. Inesi akaba afise ikibazo c'ingwara yagwaye kuva akiri muto cyane, kuva ku myaka 3, uyu munsi akaba kwije imyaka 11. Iyo ngwara imutuma kuvyimba mu nda, Ndiravyimbye sintambuka neza sinarahewe. akagira n'imisonga n'ububabare bwinshi. Impamvu atarakira gushika uyu munsi ngiyi. Ndasaba abarundi n'abanyamahanga kugira ngo bafashe kugira nshobore kubona ko umwana wanje yokira. Ati twebwe turakenye ntaho twikora ndetse nta nico dufise. Nashaka gusaba Uburundi n'abanyamahanga kugira ngo umwana wanje ashobore gukira, ashobore kuronka ico ndamufashisha nciye kuri mwebwe. Kudufaranga mwoba mushoboye kufashisha. Naho twari dufise twarahikoze kugira ngo tuvuze umwana. Aha turi naho twagurishije kandi ho baciye nk'imiliyoni n'ibihumbi 200. Ariko naho twahagurishije ntacyo byadufashije kuko umwana yagumye aremba. Aha tuba naho babaye baradutiza kugira ngo tube turaronka aho dukika agasaya. Nyina wa Inesi avuga ati ntaco mfise cyo kubashimira abantu bagiye gufasha umwana wanje akire, ariko ico nzoba mfise nuko nzobasabira imihezagiro ku Mana. Imana ihezagire imifuko yabo ndetse izogwize n'incuro nyinshi kuvyo bazoba basohoye. Inyuma yaho twaciye dufata urugendo twerekeza ku ivuriro bita Kwibuye. Hari ivuriro rikomeye cyane ndetse rivura ingwara zigiye zitandukanye zikomakomeye. Tugezeyo Inesi yakiriwe mu buryo bukiya twari dufise burafasha kugira ngo bamugirire ibipimo ndetse bamenye nuko amagara yiwe ameze Inesi muri kano kanya. Nyina wiwe nyishu yaronse bamusaba Inesi yuko yojanwe Bujumbura mu bitaro bikuze, akaba arivyo bimukurikirana ndetse bigasaba amahera menshi. Nyuma yaho Inesi asohotse ku ivuriro bahise bamwandikira imiti mu buryo buke twari dufise. Twagerageje kumugurira iyo miti azoba arafata, ariko bavuga ko ari imiti yo gufasha ububabare bugabanuke mu kiringo azoba atararonka uburyo bwo gushobora kumanukanwa i Bujumbura ku ivuriro rikuru kugira ngo ashobore kuvuzwa. Amaganya ni menshi kuri uyu muvyeyi, amarira ni menshi kuri Inesi. Turashimiye no mumwe wese agiye kugira icyo akoze ku bw'umwana Inesi. Je banyita MC Andy, iyi bayita STV. Murakoze cyane. STV, every story matters.